turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi iri mu kakaro umwaka ni 2021 ikiganiro ni Sport Tempo musanzwe mugenda mugikurikirana kuri nombonesha kure ya Argos uno munsi mugishikirizwa na jewe Iritonda Darcy mugenzi wanje Divin Dushime ntabwo ari hafi ngo ibigora bigenda bigora abagabo ariko nibaza yuko kino kiganiro nubwo nza kuba ndi jenye nebiza kuba bigenda neza ni kiganiro novuga yuko tukibashikirije ndetse dufise abacuti bacu canke bagenzi bacu bo mu idini rya Islam uno munsi bafise umunsi mukuru tubifuriza kugira ibihe vyiza ariko kandi no kuba bodutumira ntibiza kuba bitugwa nabi aho bari hose bamenye yuko turindiriye ubutumwa bwabo. Ikiganiro cuno munsi rero tuza kuba tuvuga makuru yagiye aba muri weekend mu mici itandukanye ariko novuga yuko kiza kuba gishimikiye hanini mu nkino novuga yuko dukinisha amaboko canke mu nkino z'amaboko ndavuga ni volley na basket kuko uza da handball kuko uza gusanga ari muri iyo mici itatu hanini hagiye haboneka makuru novuga yuko yagako kuko uza kubona yuko muri basketball yari demi finale na finale zagenda zikinwa mu ntara ya Ngozi ni mu gikombe citiriwe aho zarongoye kino gihugu ndavuga Petero Nkuru nziza. Muri handball bari bagenda barangiza ihiganwa ryabo novuga ku munsi wa Mungu bakina finale haba mu bigeme ndetse no mu bahungu no muri mu nkino ya muri volleyball ubona yuko nabonyene bariko barakina mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu aho muri football wacu igihe byararangiye bo bariko baragenda bakina aho bazageze muri demi finale ndavuga mu bagabo mu bigeme naho ni mu ndwi izokurikira ariko hambavu yaho turaza no kuba tugenda tuvugwa ibigenda bivugwa ku mugwi serukira gihugu kuko urabona yuko no munsi nabo baza kuba bafise urukino rwa mbere muri Sekafa iri kibera muri Ethiopia. Reka nongere rero ndabaha ikaze muri kino kiganiro ndetse ngira ko ndababwira uko byari bimeze. Urabona yuko hari muri basketball hari mu ntara ya Ngozi ubona yuko rwaru runani rwagenda ruhura na Young Eagles uza kubona yuko ari runani kuva mu gisagara ca Bujumbura bagiye bihereranya abana basore bo muri Young Eagles babatsinda amanota agera kuri 79 kuri 53 ya Young Eagles. Kurundi ruhande Dinamo yihereranya abasore ba Brothers hafi ikinyurano c'amanota 45 kuko vyabaye ari Dinamo itsinda Brothers amanota 90 kuri 40 kuri 55 ibisadi byatangaje abantu benshi ariko novuga ni mu rukino mu makuru yaheruka ndi kumwe na mugenzi wanje twari twagerageje kubabwira yuko uko biri kose iyi migwi y'Ibujumbura mu minsi heze yagenda hageze ahantu uvuga yuko yari yifatiwe gato y'ini migwi hagati mu gihugu ariko urabona yuko bagiye kuba bakina zino nkino ino migwi y'Ibujumbura yose yamaze kuba yitegura biza kurangira ari finale igiye kubikinwa na Dinamo n'urunani uza kubona yuko ni finale byarangiye ari Dinamo yihereranije urunani ariko ku kinyuranyo c'amanota make kuko yabaye 66 kuri 61 ikinyuranyo c'amanota agera hafi kuri 5 abenshi bati nta gitangaje kirimo ariko na John ndavuga nta gitangaje kirimo kuko uza gusanga ino migwi yongera namenyeranye ndetse no kwitegura bitegurira mu buryo bumwe bitandukanye n'abaho mu hagati mu gihugu. Novuga yuko ku ruhande rwa Dinamo na kazi keza bakoze kuko gutwara kino igikombe ca mbere nibaza yuko bizoba bitandukanye n'ibindi bikombe kuko uko rino higanwa rizokwama aho abantu bazokwama bavuga bati abatahukanye higanwa abatahukanye igikombe cy'ihiganwa rya mbere yari Dinamo. Novuga yuko ndetse ha ruhande y'ivyo ivy'imyiteguro kuri no rukino by'ukuri ari higanwa rya mbere abariteguye by'ukuri abantu nk'aba Vere Basegeta tugenda tubashimira kandi tubatera intege haragiye haravugwa amajambo muri ibi nabiri ariko uko biri kose aho bagejeje gukora na hantu ho gukenguruka. Handball hari mu gisagara ca Bujumbura nabo ubona yuko yari Sisters na Les Hirondelles de l'Est nabigeme bo kuva mu ntara ya Ruyigi bari bahuye n'aba anyagisagara ba Sisters. Abanyagisagara by'ukuri baragerageje novuga ati gusova honneur cyane kwihesha iteka biza kurangira batsinze ababigeme bo kuva mu ntara ya Ruyigi ibitsindo 32 ku 28 ababigeme mu ntara ya Ruyigi jewe kuri jewe novuga nti nabo gukeza cyane kuko imyaka 8 niyo uyu mugwi umaze
aba bana bivugwa yuko batanguranye biga mu mashuri mato mato, bamwe bageze yaho bagera mu mashuri ugerageje kuraba uzo kusanga bageze nko mu myaka y'12 abandi bariko baranarangiza, ariko bakiri hamwe kandi ukaraba umupira bakina mu mwaka weze bagarikiye muri quarto finale, uno munsi bageze muri finale. Bisigura yuko mu mwaka uze turashobora kubona izi ntamba kazi canke izi ntamba zo mu buseruko, ndavuga les Hirondelles de l'Est batahukanye rino higanwa rya handball. Ivyo babisa novuga nk'igitangaza, ariko bitwara igitangaza kuko ndavyo kwa aba bana bagiye bavyitwaramwe muri rino rukino n'abana byo kuri vyerekana yuko kazoza muri bo kahari. Kundi ruhande ndavuga mu bahungu naho urabona yuko yari Intwari na SOS n'imigwi isanze imenyeranye muri iri higanwa rya handball. Ubona yuko Intwari yihereranije SOS mugabo sinovuga ngo kubihereranya, babatsinda amanota 27 kuri 26, ikinyuranyo c'inota rimwe. Aha hantu ndababwiye yuko abariko bararaba runo rukino ni rumwe mu rukino rwiza twaravye, kuko urabona yuko itandukaniro ry'inota rimwe muri handball inkungu giba yatumutse. Mu ruhande rw'abasore canke abahungu yari Intwari yahuye na SOS, rwari urukino novuga yuko rwari rukomeye cyane, kuko ndetse n'ivyavuyemwo vyonyene biragaragaza birivugira yuko rwari urukino rutoroshe, kuko urabona yuko vyarangiye Intwari zitsinze SOS amanota 27 kuri 26, ikinyuranyo c'inota rimwe. Muri handball abasanzwe bakurikirana runo rukino iyo ibintu vyagenze uko twavuga yuko inkungu giba yatumutse urukino rwajoshe kandi baba bahuye bisa nkuko arabanganya iri nota rimwe riza gutandukanya abantu. Novuga yuko ni vya bindi vy'urukino nyene rwamana amabanga yabwo, kandi miso sama mu rukino hariho ubutsinda, ubundi bwo uru rukino rwagiye kurangira ata muntu numwe yoshobora kwemeza ngo ndabona umuguza kubutahukana irino higanwa. Byukuri nabonye nabatunganije no mahiganwa n'abantu ho gukengurukira. Twibaza yuko mu minsi za tuzobona imigwi myinshi yo hagati mu gihugu na mu bahungu igera muri zino nkino za nyuma. Muri volleyball hoho twari mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu, ubona yuko yari migwi hari amatsinda ashika kuri 2 nabo bakinye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 17. ubona yuko urukino hari inkino yari amatsinda, itsinda rya A n'itsinda rya B. Itsinda ryari gigizwe n'umugwi wa Amical, Gakosmos, umugwi wa Bisoro ndetse na Rukinzo. Mu zinkino imigwi yose yagiye ihura, novuga mu mutsinda wa A Amical ku rukino rwa mbere rwayihuje na Gakosmos byarangiye Amical itsinze amaseta 3 kuri 2 ya Gakosmos, Bisoro itsinda amaseta 3 kuri 2 nyene ya Rukinzo. Ariko kandi ku rundi rukino ubona ko Rukinzo itsinda amaseta 3 kuri 1 umugwi wa Amical, Gakosmos utsinda umugwi wa Bisoro amaseti 3 kuri 2. Gakosmos kandi isubira itsinda amaseta 3 amaseta 3 ku busa bwa Rukinzo, ari navyo vyavuye binatuma Gakosmos arigera muri finale. Muri iri tsinda rya B, muri group B yoyo ni itsinda ryari rigizwe hanini n'imigwi iva hagati mu gihugu. Urabona harimo umugwi wa Mungwe do Ruyigi, umugwi wa Espoir do Vyanda, umugwi wa Amani wo mu Kayanza na Star do Rumonge hamwe na Star do Rumonge. Uza kubona yuko muri rino higanwa umugwi urukino rwa mbere gwahuje umugwi wa Espoir do Vyanda na Mungwe do Ruyigi. Umugwi wa mu Ruyigi niwo watsinze umugwi w'Ivyanda amaseta 3 kuri 1. Kuri runo rukino narasa n'umanuka kuzindi nkino, novuga ko n'urukino rwatangaje abantu benshi, kuko dusanze tuzi yuko kari agace k'Ivyanda ni kamwe mu gace canke kari agace ko mu manuko bw'igihugu, ni kamwe mu gace dusanze tubonamo imigwi myinshi yo ngambwe gisagara ca Bujumbura ndetse n'umugwi serukira gihugu wa volleyball. Usanga abakinyi benshi bava muri kano gace kugira rero bahure n'aba basore bo kuva hariya mu seruko bw'igihugu, ndavuga mu Ruyigi, bakabatsinda. Ni bisa nuko novuga yuko ni intambwe ku ruhande rw'abanyaruyigi, ariko nibaza yuko no gukora cyane kwaragiyemo. Kurundi ruhande urabona ko rwari urukino rwariko ruhuza umugwi wa Amani kuva mu Kayanza batsinda umugwi wa Star do Rumonge. Rumonge tuyimenyereye cyane mu mupira w'amaguru. Urabona yuko Star do uyu mugwi wa Amani wo mu Kayanza watsinze amaseti 3 ku busa uyu mugwi wo mu Rumonge. Kurundi rukino novuga ko iyi migwi yagendira huru uko yari sanzwe ihuye, uko yari sanzwe iri kumwe mu itsinda. Urabona ko uyu mugwi wo mu Kayanza wahavuye ukina urundi rukino uhura na Espoir do Vyanda, n'ubundi b'abanyavyanda basubiye gutangazwa basubiye gutangara kuko abanyakayanza babatsinze amaseti 3 kuri 1 biza kurangira naho nyene novuga yuko ikizere cyo kuba bagera muri demi finale abanyavyanda biza nuko byari bimaze kurangira. Urundi rukino naho ni umugwi wo mu Ruyigi waciye wikebukanye umugwi w'abanyarumonge babakubita amaseti ashika kuri 3 ku busa. Urundi rukino yari Espoir y'Ivyanda
byahavuye novuga yigogonyura iza gutsinda uyu mugwi wo mu Rumonge ababanyi babo amaseti 3-1 urukino rwari rusigaye rwari urukino ruza kuba ruhuza abanyaruyigi n'abanyakayanza biza kurangira abanyaruyigi batsinze amaseti 3-2 umugwi wo mu Kayanza. Demi final yagiye kubiba ku munsi w'Imana urukino rwa mbere rwagiye kuba ruhuza Cosmos n'abanyakayanza. Cosmos novuga nabakinyi babimenyereye ni nk'aba professionnel babo bavyamamwo baza kuba batsinda abanyakayanza amaseti 3-0. Amical nayo yari sigaye ari yo guhura n'umugwi wo mu Ruyigi biza kurangira n'umundi Amical nabo nyene twavuga ko ni nk'aba professionnel baza kuba batsinda amaseti 3-1 abanyaruyigi. Final abigiye kubihuza ni mu ndwiza izobigenda ihuza umugwi wa Cosmos n'umugwi wa Amical, ariko twobibutsa yuko iyi migwi yari sanzwe isanga yitsinda kuko bari mu itsinda rya A ndetse mu rukino rw'abahuje urabona yuko yari Amical yari yatsinze Cosmos amaseti 3-2. tuvuga dutireka turindira ibihe bizotubwira ntituzi yuko Amical izosubira kandi gutsinda Cosmos canke Cosmos izohindura ibintu igatwara rino higanwa igambuye umugwi wa Amical wari wabatsinze novuga mu nkino za demi final. Tuva kuri no mikino y'umupira novuga ati bakinisha amaboko twerekeza mu mugwi serukira gihugu aho sanzwe no munsi ufise urukino rwa mbere muri rya higanwa rya Sekafa n'abadashikana imyaka 23 baza kuba bamaze iminsi igera hafi ngira igomba kuba yababa 4 canke 5 nibutse neza bamaze iminsi mu gihugu ca Ethiopia imimenyerezo imeze neza ndetse n'umumenyereza Jimmy Ndayizeye aravuga neza yuko abakinya afise bose atanumwe afise ikibazo. Kuri no rukino novuga yuko ugiye kuraba ku rupapuro uza kubona yuko umugwi serukira gihugu w'u Burundi niwe uza kuba uri imbere kuri Eritrea kuko twebwe Eritrea ugiye kuraba mu nkino imeme ziba no mu ntamba z'abakuze sikenshi tugenda tugogwa nino migwi, ariko umupira warahindutse nabonye ntituzi uko baba bariteguye na cyane muri zino nkino z'abana dushobora gutangara. Rero nk'ubutumwa tuza kuba dutanga turabwira zino ntamba z'abakiri bato by'ukuri bakweye guhagararira novuga ati iteka ry'u Burundi babandi bati iteka aho ryamye. Iyi migwi ya Eritrea n'imigwi itigeze dutsinda n'uyu munsi twibaza yuko bitaza kuba bataza kuba bagenda bahindura amateka. Twibaza yuko zino ntamba zacu ziza kuba zigenda zitsinda Eritrea kandi ku bitsindo byinshi kugira ngo bibikira impamba nubwo byogorana mu minsi bazopfuma baturabira mu bitsindo babone yuko twari twigejeje neza. Kuri no rukino nta byinshi nza kuba ndababwira ariko ndabasa n'abatumirira yuko runo rukino kubasanzwe bafise imbonesha kure ya Azam bashobora kuba bakurikirana runo rukino nkuko twagiye tubibona ndetse Azam muri nayo isanzwe ari umufatanya bikorwa na Sekafa mu gutegura zino nkino. Hari ku munsi wa gatandatu ubona yuko yari gwaro rukino rwanyuma muri Ligue des Champions muri Afrika gwaro ko rugenda ruhuza umugwi wa Kaizer Chiefs ndetse na Al Ahly yo kuva mu gihugu ca Egiputa. Runo rukino sinza kuba ahanini ndarugarukamo cyane mu vyerekeranye n'ingene gwagenze n'urukino nivyo gwarangiye ari Al Ahly isinze Kaizer Chiefs. Al Ahly genda itahukana kino gikombe itwaye ndetse imyaka 2 kurikirana. Runo rukino ico nza kuba ndaruvugamwo niki nuko ari urukino umuhagarikizi wo hagati mu kibuga yari umurundi kandi yabaye umurundi wa mbere ahagarikiye urukino rwa nyuma rwa Ligue des Champions muri Afrika. Uyo nawe surundi ni Pacifique Ndabihawe n'Imana. Novuga yuko muri kino gisata c'abahagarikizi muri kono karere ka Afrika y'ubuseruko uno munsi novuga ko Burundi ari bwo buzi bwa mbere no Burundi buyoboye kuko nta wundi muhagarikizi wo muri kano karere tuyo turaretse ndetse n'uwo mu Burundi yari bwigere ashika aho Pacifique Ndabihawe n'Imana ageze. Nibaza yuko bino ari ibintu biza kuba bimufasha cyane kuko mu minsi ize tuzoba twegereje inkino za nyuma z'igikombe cy'isi kizobera muri Qatar. Nimba Pacifique Ndabihawe n'Imana ariwe yahagarikiye runo rukino nibaza yuko kuza kuba tumubona yagiye guhagarikira inkino za nyuma z'igikombe cy'isi atagihamana kizoba kirimo canke igitangaje. Ni Pacifique Ndabihawe n'Imana ari numwe mu bahagarikizi b'abarundi bagiye kuba bakurikirana inyigisho za mbere zo guhagarikira kuri bujya buhinga bwa VAR dusanzwe tumenyereye. Novuga yuko ari Pacifique Ndabihawe n'Imana iyo batamwikoze ko muri runo ruhande bamwikora ko muri runo ruhande. Rero Pacifique Ndabihawe n'Imana numwe mu bandi barundi benshi bagiye kuba novuga ati muri no weekend batumye Burundi bwacu novuga ati ego nubwo itasamiranye basi ibendera ry'igihugu rihungabana mu makungu kuko ubona yuko ndetse nazijya mpunza abahagarikizi baba bagenda bambaye inyuma hariko ibendera ry'u Burundi. Numwe mu bagabo dukwiye gukeza novuga yuko nawe nyene aho yaciye by'ukuri
ntiyagiye amaramaza kino gihugu tumukengurukire rero ndangirije kuri bino vya Pacifique ariko kandi ngenda nteri nege n'abandi baba bari mu bice bitandukanye by'ukuri iyo umuntu akoze agashiramo n'ishaka aragera hashika kandi ndibaza yuko n'Imana irahezagira kuko nayo nyine iravuga yuko izohezagira ibikorwa by'ibiganza byacu ari nako n'ubu tugenda tubona bagenda bahezagirwa mwakoze cyane kuba mwabanye na jewe ni Kiganiro Sport Temple reka ndabatumirire ku yundi munsi wa kabiri amasaha nkaya nyene mugiraho muba mwubawe.